U Rwanda ruvuga ko isasu ryayobye rivuye muri DRC Congo ryakomerekeje umusivili. Leta y'u Rwanda ivuga ko isasu ryayobye rivuye mu mirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryakomerekeje umuturage w'umusivili mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'igihugu hafi y'umupaka w'u Rwanda. Itangazo rya Leta y'u Rwanda riravuga ko ibyo byabaye ku wa mbere ahagana saa 6:30 z'amanywa. Uwo mugabo arimo kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Nzarwe i Rubavu. U Rwanda ruvuga ko iryo sasu ryaturutse mu mirwano yo mu rugaga rw'imitwe itemewe n'amategeko ifashwa na Kinshasa mu burasirazuba bwa DRC. Ntacyo leta ya DRC Congo yari yatangaza ku mugaragaro kuri ibi bishya ishinjwa na leta y'u Rwanda. Leta ya DRC Congo yakomeje gushinja leta y'u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ikirego cyasubiwemo kenshi nko muri raporo y'inzobere za UN. U Rwanda rurabihakana. Itangazo ku rubuga rwa X, leta y'u Rwanda igira iti: u Rwanda ruhangayikishijwe bikomeye n'ubufasha n'imikoranire bikomeje bya leta ya DRC na FDLR, indi mitwe yitwaje intwaro itemewe n'amategeko hamwe n'abacancuro b'abanyamahanga. Leta y'u Rwanda ivuga ko ibyo birimo kongera ibikorwa by'ubushotoranyi ku mupaka w'u Rwanda birenze ku masezerano ya Rwanda na Nairobi. Mu gihe cyashize abategetsi ba DRC Congo akanye ko icyo gihugu gikorana na FDLR, bavuga ko ari urwitwazo rw'u Rwanda rwo gukomeza guteza umutekano muke no gusahura amabuye y'agaciro ya DRC Congo. Iryo tangazo rivuga ko u Rwanda ruzagumishaho uburyo bwo kwirinda. Iryo tangazo rivuga ko u Rwanda ruzagumishaho uburyo bwo kwirinda ko ikirere cyarwo n'imipaka bivogerwa no kuburizamo ko imirwano y'umutwe uwo ari wo wose witwaje intwaro yagera mu Rwanda hagamijwe kurinda umutekano w'Abanyarwanda n'abatuye u Rwanda. Iki nicyo kimenyetso cya vuba aha cy'umwaka wa politiki urushaho kuba mubi hagati y'u Rwanda na DRC Congo. Muri Matarama uyu mwaka, DRC Congo yatangaje ko kuraswa n'u Rwanda kw'indege yayo ari igikorwa cy'intambara. Icyo gihe leta y'u Rwanda yo yavuze ko hafashwe ingamba z'ubwirinzi ku ndege y'intambara ya Sukhoi 25 ya DRC Congo yavogereye ikirere cy'u Rwanda ku nshuro ya gatatu. Ibyo Congo yahakanye ivuga ko yari irimo igurukira imbere mu gice cya Congo. Ibi byo sinzi ko hari aho hantu twaba twabasha kubitandukanyiriza, ahubwo reka tuzababwire amakuru akurikira aya ngaya uko bizaba bimeze ku bubanyi hagati y'u Rwanda na DRC Congo.